Mu rugendo mukuru w'inama nshingamateka Gérard Daniel Ndabirabe yagize mw'ihinguriro ry'umwavu w'ikizungu FOMI kuri uyu wa gatandatu ari kumwe n'ivyegera vyiwe bibiri hamwe n'abashingamateka, avuga ko bafatiye ku vyo babonye bikorerwa mw'ihinguriro FOMI batoreka gukengurukira umugwizatunga Adrien Ntigacika yiyumviriye uwo mugambi. Kubw'uwo arongoye inama nshingamateka abona ko yakijije igihugu agasuzuguro, agahamagarira abandi banyamitahe b'abarundi kumufatira k'akarorero. Ashaka kuvuga wagize igiciyumviro cyuko hoba irihinguriro akaba ari umugwizatunga Ntigacika Adrien, nabo mukoresha bose canke mukorana bose, tutibagiwe n'abashobora kuba baronka inyungu yari no hinguriro, bashobora kuba bahakura ubuzima bwiza. Twavyumvise hariho n'abahakura wa mwavu utuma ubuzima iwabo buba bwiza. Twifatanije twese rero turabakengurukiye mw'izina ry'inama nshingamateka, eka n'abashingamateka turi kumwe hano twese hamwe turabakengurukiye, turakuye ubwatsi kuri ibi vyiza Imana yabacishijeko kugira ngo natwe bidushikire. Nta ku muntu yobivuga kuko aho hambere hari abantu bagiye baducisha mw'ijisho, mu bitabo bakandika ahantu hose bagakwiragiza bavuga ko abarundi ataco bashoboye, abarundi ataco bazigezako, ko bazotungwa n'isuka, ka gasuka gatori kameze nk'ifuni, bakavuga bati none aba bantu kazoza kabo karihe. Nyakubahwa nabo mufatanije irihinguriro, murerekanye yuko ivyiyumviro vyo hambere turiko turabisezerera, turiko turerekana koko abarundi n'Uburundi twikukiye koko, kandi biriko biraja mu ngiro, kuko kwikukira no kwikukira ubwa mbere na mbere mu bikorwa. Kwikukira mu gushobora kwitunganiriza twebwe nyene ivyo abarundi twifuza, haba muri politike, haba mu bikorwa vy'iterambere, haba mu mico kama, eka no mu bindi vyose twebwe bitwega kandi bituraba, bituma twebwe abarundi tumenyekana ko turi abarundi. Iki rero kimenyetso c'irihinguriro ni kimenyetso c'iteka, iteka ku Burundi, iteka ku Barundi. Namye mvuga nti hari abantu boshika hano bamwe bomaramara basanze ko abarundi nubwo twari twarafatiwe ibihano, bagasanga ihinguriro nkiri rihagaze, kandi bagasanga ko ibindi bihugu bitafatiwe ivyo bihano baryonta ikintu nk'iki ntaco bosangayo. Iri hinguriro nk'uko na bene kurishinga batubwiye, eka n'abayobozi b'igihugu bagiye babitubwira, iri hinguriro ni rimwe mu karere ka Afrika yo hagati, kandi biranashoboka yuko iri hinguriro rishobora kuba ari rimwe muri Afrika yose. Ariko icyo dushimye cyane nuko abarundi ubwabo baregeranije ubwenge, abahinga bwa bwenge batubwira ngo muri Bibiliya, umengo muri Yeremiya ati mpamagara ndakwitaba ndakwereke ivyinyegeje utari bwabone. Ehe ngibi
Gerard Daniel Ndabiraba avuga kandi ko naho bakenguruka ibikorwa vyo muri iryo hinguriro ry'umwavu w'intabire y'ikizungu hari ico bagisaba bene ihinguriro mu ntumbero yo guherekeza leta mu migambi yo gufasha bene gihugu kwiteza imbere. Ico rero norangiza mvuga nuko nobasaba mvuga nti muraza no kuza mwigisha, ntimuze mukora umwavu gusa, muze no kuza mwigisha ingene uwo mwavu ukoreshwa n'icyo uwo mwavu icyo ari cyo, kuko uretse ko mubabwira muti uyu n'umwavu tubahaye ariko ntimurashika kugira ngo mutangire mwigisha bene gihugu nabo. Iyo programme muyishireho kugira mubabwire, kuko nanje uno munsi ndize nabo twazananye twese turize, tukaba tubasaba rero yuko mwozogena mugashikira bene gihugu mutanye muze mutangire kubayoboye abandi nabo mubigisha umwavu icyo ari cyo. Wumvise ko umwavu ari intete, je nabonye ko ni intete. Umwene gihugu kugira ngo yumve ko ari intete aca yumva bimugoye n'ingene izo ntete uza zishira mu ibango, mbega yoza ashiramo zingahe akareka zingahe. Ibyo byose rero ni ibintu tubona tubifurije mushire muri programme zanyu, mwoshobora kwegera bene gihugu kugira ngo nabo mubigishe no mu mutwe nabo bafunguke, ntibafunguke gusa gukoresha umwavu mugabo bafunguke n'ico kintu cyitwa umwavu icyo ari cyo, ku buryo bashobora no kubyira abana babo ati za namwe mugerageza mukore umwavu ruturiya ibintu nka bene ibi. Simoni Ntirampeba umuyobozi mukuru mu ihinguriro FOMI avuga ko iryo shirahamwe ryaje kunganira leta mu gutorera inyishu ibibazo bitari bike harimwo gukwiragiza umwavu w'ikizungu ukwiye kandi ku gihe hadasigaye inyuma, gutanga akazi ku batari bagafise. Akavuga ko ishirahamwe FOMI ritazohengeshanya kurangura ico ryiyemeje mu gushigikira imigambi ya leta yo kugwiza umwimbu. Ku mwaka rero turashobora guhingura amatoni y'ababa 150. Abakozi bose hamwe baba bari ngaha n'abakorera ruguru tukaba tugeze ku barenga gato 3500. Ihinguriro FOMI ni umukoresha yorohereza abakozi. Abakozi ba FOMI bahembwa neza kandi ku gihe, baravuzwa n'imiryango yabo, baratekereza kazoza, barunguruzwa mu gutonda ku kazi no gutaha, kandi FOMI irafungurira mu masaha y'akazi abakozi bakora mu ihinguriro nyezina hamwe n'abakozi bose bato bato. Ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu ihingurwa na FOMI ifise akarusho ntangere haba ku barimyi, ku biterwa no kwisi ndimwa. Aha twovuga uturusho tumwe tumwe. Umurimyi ayironka igiciro kitavuna kandi ku gihe. Harimo ifumbire y'ikirundi ifasha ibinyabuzima ngo bibeho neza, bigatuma isi igumana akanovera kandi ikaguma yimbuka. Ikorerwa mu gihugu iwacu. Amahera y'agaciro yahora akoreshwa mu kugura ifumbire y'ikizungu iva hanze yaragabanutse ku rugero rushimishije. Yagwije umwimbu ku biterwa nka byose inshuro 3. Twibutsa ko hari n'ibiterwa byari byarahonye nk'amateke y'ikirundi uyu munsi yasubiye kuboneka hamwe n'utundi twari twarahonye mu gihugu cyacu. Twasanze rero ari ngombwa ko twoshinga ibanki ifatanya na assurance yitaho igisata cy'uburimyi n'ubworozi gihambaye mu buzima bw'igihugu kandi ikoreramwo abene gihugu benshi kugira natwe duterere mu gushikana bene wacu mu iterambere rirama. Twagomba kandi dufate kano kanya tubamenyesha ko ifumbire yacu imaze guhurumbirwa mu makungu, aho abatari bake baguma bacana ko baza kuraba akataraboneka bino bitangaza bumva mu Burundi. Bakaba baramaze no kudusaba ko ubumenyi bwacu ubujana iwabo. Akarorero igihugu kibanyi cya Tanzania cyo cyamaze kuduha ikaze, tukaba mu misi mike tuzoba turiko turakorerayo, maze tukiyinjiriza ya mahera y'agaciro hamwe n'abarundi bene wacu bakaharonkera akazi. Mu gihe kari n'akaryo keza kuguhimbariza hamwe kw'abakozi b'iryo shirahamwe imyaka 59 irangiye Burundi burose ntayo yo kwikukira, Adrien Ntigacika aramutswe ihinguriro FOMI akaba yatekereye umukuru w'inama nshingamateka itoni 10 z'umwavu wo mu bwoko bwa Imbura, itoni 10 zo mu bwoko bwa Bagara, 5 zo mu bwoko bwa Totahaza hamwe n'itoni 5 z'ishwagara.